Isuku mu gisagara ca Bujumbura biragaragara ko ririko riritabwaho cane cane inyuma yaho hatangujwe umugambi zero déchet. Nubwo biruko agahazi ntikabura. Amashirahamwe ajejwe kwegeranya imicafu mu makartier y'igisagara ca Bujumbura biraboneka ko inguvu zagabanutse. Kw'ico kibazo, Colonel de Police Jimi Ndayishimiye ajejwe umutekano mu gisagara ca Bujumbura aratanga icizere ko bigiye guhinduka. Ico mu bisanzwe ubu caratorewe umuti, harashinzwe igisata cyo bita brigade salabilité. Ico kiriko kiritunganya kugira gikorane nabo bantu bajeje gutora ubwo bucafu, bakoranye n'abachef de quartier kugira baze baje hamwe bavugana n'abene gihugu ku biciro bibereye bashobora gukorerako kugira abene gihugu nibidoge nabo batora ubwo bucafu bakora ibikorwa byabo badahomba. Ku kibazo c'uko abene gihugu bose batarishwa amafaranga amwe agira ati ico gisata kuva kigiyeho bariko barakorana n'abajejwe intwaro n'abajejwe ama society kugira bashireho neza rutonde ukuntu abene gihugu bazoza barariha amafaranga kugira babikore bumva babikunze na cane ko ari biza bifasha mu mibereho yabo. Cane nabo b'amasosiyete nabone ntibakore bahomba kuko babishira mu buryo bwinshi. Muravye mu logistique mukaraba abakozi bakoresha, mukaraba bitoro bakoresha, mukaraba niyo baja guta ubwo bucafu, biragaragara yuko nabone babishira mu buryo bwinshi. Ariko rero nkuko ndabivuze birasaba yuko ico gisata kiri ku kivi kugira kivugane nabo batwara amasosiyete hamwe n'abene gihugu n'abajejwe intwaro. Isuku rikarahara mu Ruganda ntibacure ku buzima bw'abene gihugu n'ubw'igihugu. Nico gituma umwe wese ategerezwa kongereza inguvu mu kwita isuku kuri we n'aho abaye.